amahoro murakoze kwitaba kakamo nkuko baba bacire ku mayange jewe ni dondoye nitwa Nahimana Richard nkaba ndumwe mu bateguye igiteramo ca Burundi Bwacu Festival. Igiteramo cibanze novuga ko turi nko muri phase test ariko ni igiteramo kabisa twiteguriye n'inguvu nyinshi. Hanyuma aho hagati nk'abantu ndongo ishira mu gitwa VAB visage artistique du Burundi. Hanyuma nkuko babacire ku mayange igiteramo ikintu nyamukuru dushaka abarundi bamenya nuko diaspora y'abarundi baba mu mahanga n'abana b'igihugu bari ngaha twashize inguvu hamwe kugira dushobore gukora igiteramo gihuza aba legende cyo twita abantu batuboneye izuba cyane mu muziki, muri basket, muri football. Amadata atatu rero twaba twifuza ko aba retenu nuko le 24 juillet itariki 24 z'ukwindwi dufite igiteramo ca mbere arico gikuru cy'Ibujumbura muri cercle hippique aho bita muri golf isaha 8. Ico kizoba haheze match za basket zihuza abantu bakera bakoze basket n'abagikina ubuyi n'abandi bazaba bahejeje gukina football bakera bavuye mahanga n'abandi bari ngaha mu gihugu. Twese je duhurira muri iyo espace muri golf. Hanyuma liste ndibaza ko abantu benshi batanguye kuyimenya y'aba artiste benshi baje kwifatanya natwe bavuye mu bihugu bitandukanye muri Europe, muri Amerika kuko mubona ngaha. Iyindi date nyamukuru mugomba kubwira abarundi bose nuko itariki 30 z'ukwindwi tuzohura muri stade Ugasaka Ngozi, naho nyene dufite igiteramo gikomeye cyane gihambaye. Liste z'abantu abartiste donc turaza kuzobabwira juste de présentation. Itariki 31 bukeye bwaho duhurire kuri stade Igitega, naho nyene dushire uwo munezero twatanguranye Bujumbura abanyagihugu b'Igitega umugwa mukuru mushasha w'u Burundi. Hazoba igiteramo gikomeye muri stade mu masaha tuza kubamenyesha. Izo nizo date zitatu zikomeye dushaka ko abarundi bamenya yuko Burundi Bwacu Festival edition ya mbere ije kwifatanya n'abarundi gusangira umunezero, kwerekana ubwiza bw'igihugu no kwerekana yuko abarundi bagiye hanze ntabwo bagiye ngo bibagira igihugu. Tuje kugira twifatanye n'abari ngaha dushobore kugurura imiryango si tu veux kuri tourisme no kwerekana abantu bagiye kera cyane. Murabona ko tucana n'umuntu ngaha akomeye cyane yagiye kera, umushinga nawe Bahaga. Baraza kubabwira amateka n'akamwemwe bafise. Hanyuma hagati yaho y'amadate turafise ikintu twise Caravane Burundi Bwacu Festival, ni kuvuga kuva ku itariki 10 duhejeje iyo concert ya mbere ya 24 hariho ibirori byinshi bizoba hagati mu gisagara gushika ku itariki ya 29 z'ukwindwi. Bizobera ngaha amafishe mu kanya zazisohoka murazimenya. Twashatse ku bantu batazoba baronse umwanya wo gushika aho hantu, hariho ibiteramo amasware meet and greet zizobera ku bibanza ngaha bizwi Ibujumbura kugira abantu baze bahure nabo bantu bakera baramukanye banumviriza n'utu tuziki twakera hanyuma tujyegwe hamwe. Izo nizo information za mbere nyamukuru umuntu urashaka gushikiriza. Hanyuma ntarambiriye reka duhe kibanza tunyarutsa abaririmvyi ngaha aye biteka. Reka duhere rero ku muntu nibaza ko abantu bose banyotewe kumva kubona abatari bamuzi bamumenye.
hanyuma yidondore hama tubwire n'ukuntu yavyiteguriye n'igishika bifitiye umushinga nahe Bahaga. Karibu murahaye ikaze. Nkavyumviriza nkavyetudia sinavuga ngo oya ngo ibintu biri uri buraya ico gihe urumva ko biryoshe, urumva ko ufite ururimi ruryoshe. Nuko rero nanditse Asa Nirirenga numviriza kenshi ariko nibaza yuko ndumva abantu iyo baririmbye no munsi izo ngorane bafite izarizo ntaba yagize iyo exercice ariko ndababwira afase indirimbo afata uruvyino agwige kururirimba arutera agwishure yumve ko ariko avuga nka wa Murundi caragira Asa Nirirenga. Je vais pas lire, tu me dis. Ok. Bon, ndacagabura hanyuma rero ndagize Asa Nirirenga ndayumva vyari bisanzwe narumva muri studio twitangura do A à Z. Nagiye washaka narujise melody nkiri ino kuri cassette nabarungikira nsanga ama instrument barateguye shika rero ntegeza kwandika text gutya bikaba biraheze urandika ubuze ijambo karuhuka bukeye hari usanga rya jambo ryashitse ryonyene ariko iyo wanditse ugacutaka guforsa ugashira kwirindi uzobirogereta ubuzima bwawe bwose kuko amusanga iri jambo gayeme cyagihe naho iyo urindira gatoyi ijambo usanga ririho ry'ukuri. Nico gituma ndababwira ko abamizisiye sibo bakompoza bagiye bivuga ngo ni cyane yanditse n'uburofa burya no kwiyemera turafite andi maforce aducamwo akwandikira indirimbo bayita inspiration ashaka kwita Imana uko ushaka mugabo kuja haje ukagira gutya kipapa c'est que tu n'as rien compris urumva example ino ndaguhaye urabura ijambo ariko bwaca ugasanga ijambo yakurinda ukavuga none ijambo ko ndari ndarize cyo ko ntari kuri tage nuko hari ikintu cyaguhaye iyo jambo urumva Asa Nirirenga kiragira ama success arengeje urugero sinabimenya mugabo nabimenya kuko boîte aux lettres ibura yarashaka guturika boîte aux lettres imisi yose haba amakete angana gutya naye yatunze igihe kinini mugabo digitalisation ntiyari bwahaze donc sashobora kuyanumeriza ara disparaître malheureusement. Bon niyo histoire ya Asa Nirirenga mu nyuma nacinandika izindi kinjana ca 20 mporema kuse Michel sururimbo rwanje nkuko muvyibaza benshi bakunda kuvyibaza mugabo nije narumenyekanishije kujya ruzwi rwa rurimbo rwo kuri Michel kuva twahasanze mugabo bande magnetique twaregistrako yari iheze cyari ibi bande nk'izari ku radio ngaha bizimvye gose hama Tom arambwira ariwe twagira na musique arambwira ati dore ko hasigaye agace ntishobora kugata rondera chanson y'umunota donc avuze rondera chanson y'umunota umwe cavuga nti naraduze umudugo tu twaregistra uga partie niyo ndayivugije live hari ibindi bitero bitaba birimo donc nivyo kuri historique y'umuziki wanje mu nyuma harakurikiza indirimbo haraciyeho imyaka 20 y'agacerere kuko nabivuze niyo album yakurikiye donc hasibe gukurikira rero iyi festival mu bisanzwe kuva mu 1992 izo bari spectacle ya mbere ngize mu Burundi yo ku rwego nk'uko nahora ngira kera nivyo nta bindi nababwira. Nabaye interesse cyane n'inkuru ya Bahaga yagatugira ibintu by'akamaro cyane nkuko bivuga nyene urumva iyi festival Burundi Bwacu izo bije kuduhuza nyene bikomeye cyane n'abantu benshi tutari tuzi bo mu gihugu cyacu twumva gusa ku matwi tutari bwabone hama kubwanje nanje no munezero udasanzwe nyene kuzoba numva ko mpagaze hamwe na Bahaga canke n'abandi ba DJ dufise mu gihugu bakomeye izoete kai dasanzwe nkanashimira cyane ababiteguye bakavyumvira kuko sinarenzi yuko hari abarundi bacyumvira izo spectacle izo festival bari hanze y'igihugu ko benshi babona baza bagakora nyene akagenda kwa mugabo iki kintu kizoba kibaye donc nka festival ikomeye kandi ya mbere izo bihuza abarundi bari mahanga n'abasanzwe mu gihugu je novuga ko ari umunezero udasanzwe kuri jewe nkanabashimira ko mwanyizeye mukanshiramwo mu izo nteguro z'ivyo birori nkazoba mpari nk'umwigeme w'umurundi kazi aririmba hama nkanabizeza ko ibirori bizogenda neza cyane
Yego, murakoze cyane. Abantu bose bashoboye kwitabira hano kuri uno munsi aribo ba journaliste eka n'abandi bari ngaha byerekana yuko ari gushigikira igikorwa kidasanzwe cyateguwe n'aba mu mahanga ariko bakiyumvira n'aba hano kugira ngo iyo migwi yose ibiri ihure abo hanze nabo ngaha. Nkuko mubizi je nitwa DJ Cento nkabamba mu gihugu cy'Ubwongereza ariko nkuko mubizi agatima kanje kama kari ngaha nza ngaha kenshi sindi umuntu agenda kibagira igihugu c'amavuko. Ikintu rero nashaka kuvuga nuko ibiteramo bizoba byitiriwe Burundi Bwacu Festival. Ikintu tama kuvuga no kuvuga yuko iryo zina ryonyene rirabisigura. Yivuze ngo Burundi Bwacu nibaza ko n'uririmbo rwo guha igihugu niko gwitwa. Ico kintu sinibaza ko ari umuntu umwe ari bwaciyumvire. Nkaba nashaka mfata akanya gushimira ababiteguye kubona biyumvira ikintu nk'ico ni ikintu ciza cyane gose. Ni ikintu kitwibutsa twese giti nimwibuke mwavuye. Nimwibuke igihugu canyu ni Burundi Bwacu. Rero Burundi Bwacu Festival nibaza ko ari ikintu nohamagarira abarundi bose aho bari mu mihingo yose babishoboye baze tuje hamwe dushobore kunezerwa hamwe kuko ni ikintu ciza cyane gose nko nabivuze izina ryonyene rabisigura. Rero barundi kazi muze dushobore kuja hamwe abo babaye mu mahanga n'abangaha aribo basangwa dushobore kunezerwa cyane gose turi hamwe. Abaririmvyi murabona nk'uwa mbere yamaze gushika akaba ariwe Bahaga n'umuntu abantu benshi bifuza kubona twamukuriye ko twakuze tumumva na jewe kuri jewe n'umunezero mwinshi cyane kubona twicaranye hano imbere kugira kandi tukazoba turi kuri stage imwe tuko dukora ibintu byo kunezereza abantu hamwe. N'umunezero mwinshi kuri jewe. Hariho n'abandi bataraza abo bitwa ba Africa Nova indege ziracabasesa mu gihugu. Ubu rero nibaza yuko nukuri mushikana kamo ahashika kure gose mu rwa journaliste nimwe mu bishoboye hanyuma tuzokora ibintu byiza. Ndabizeza yuko ahanje nzokora ibishobotse byose kugira ngo ibintu bizogende neza. Reka nkaba ninezerewe cyane gose no kubona n'umuntu nka Esther Nish ari ngaha twakoranye indirimbo nkuko numva yabaye hit mu gihugu yanditse amateka kabisa yitwa Ndahwera. Umva ni ahaguruka agafata micro na Jets zo turi kumwe doca nitabira where the party DJ Cento wagwa ako kantu nije nakavutse zo turi kumwe live. Nashaka rero ndabashimire ndeka gufata umwanya muremure ko murabona ko ibihe biriko biragenda ayandi azobaravugwa hanyuma. Murakoze cyane reka mpijambo ukurikira. Nkabanza kubabwira ku byerekeye Burundi Bwacu Festival la partie sport. Ati ipanze gute? La partie sport hariho le 24 juillet hazoba deux matchs. Hariho match ya football na match ya basketball. Hazoba match ya football gute? Match ya football hazoba hari abakinyi barurangiranwa abakera ba Malik Jabir, ba Musaba n'abandi bakinye kera umupira bashaka kuza kwerekana ibirori aha kuri stade Intwari. So 24 juillet bazobigira de 10h vers midi 14h nyene kugira bashoboye guheza umupira hama après bashoboye kuza muri concert izobera kuri golf. Hama muri uwo mwanya nyene hazoba ariyo match ya basket izoba. Ati hajyaho bipanze gute? C'est un match de basket organisé en collaboration et en partenariat avec For the Love of the Game y'umuntu yitwa Gigi Gilin ariko arapromotinga gose basket ahora yerekana ama Facebook video live. Rero ati iyo match ipanze gute? Ya mbere hazoba match y'abakobwa. Match y'abakobwa izoba abakobwa bamwe bakukurutse bacanze nabo bagikina bakine match ya mbere hagati yabo baragize ama selection hariyo team Vera team Pasi abikurikira kuri internet barabibona. Hama hacakurikira match de légende.
les gens ndatoreo ni bande nabahoze bakina umupira wa basket basanzwe bakina n'umupira wa basket bari hanze dont Alain avukana Fanny wo mu runani dont n'abandi bastare bari ngaha aye nk'abafowe bakinye umupira wa kera. Sélection yabo izoba très annoncée dans la semaine qui suit kubera hari abantu batari bwa confirmer ama arrivée yabo sinon hariyo benshi bariko baraza. Hama hariyo le troisième match izoba yabaye sélection des jeunes bagikina muri A bazokina team Jean contre team Gafisi. Jean et Gafisi bakaba bacaguwe kubera ari bari mu bakinyi bagikina ubu uye bafise amateka menshi n'ibikombe vyinshi. Ego hama bose bien sûr biheze twese twidirija vers le golf kugira tugende guhimbagwa ku muziki mwinshi. Hama aussi hariyo la partie ntitwoguma ngaye Bujumbura gusa tuzogenda n'Ingozi n'Igitega. Ingozi hazokinirwa football hama n'Igitega hakinirwa basketball, donc Ingozi le 30 et Igitega le 31. Les détails suivant le plan vous seront annoncés très bientôt. Merci beaucoup. Voilà. Turafise abakera bagiye hanze hariho Bahaga hariho n'abandi ko baraza bazoshika muri iyi semaine hariho Africa Nova turafise Baby John turafise Ibijanye turafise DJ Nicola ubwo abava hanze hariho DJ Chent yo yamaze gushika ngaha avuye mu Bwongereza. Hariho DJ Lewis nawe nyene yashitse ngaha avuye muri Sweden. Abandi bose hariho n'uwundi avuye mu Faransa DJ Saido. Hanyuma turafise rero abari ngaha DJ Daddy na DJ Daddy avuye muri Etats-Unis pardon nawe ari karaza. Aba nibo dufise bariko barava hanze. Hanyuma abari ngaha rero bazodufasha igiteramo umufasoni Kajanine mushasha Esther Nish. Turafise Mona Walda, turafise MB Data, turafise Andy Mwag, turafise n'umuntu wa kera ari ngaha yitwa Ciza Sylvestre. Umuntu yaririmbye imiziki myiza cyane abamuzi n'abataramumenya murabaza kubona ama sports publicité aza gusohoka n'ama affiche. Turafise n'uwitwa Olegue musore akerebutse cyane. Tukagira na Kigingi azodufasha kuremesha igiteramo. Ndakeka nta wundi nibagiye MB Data namuvuze hamwe na B-Face nawe nyine arimwo nabo. Donc iyo liste niyo twayimenyesheje. Hanyuma muraza kubibona doje conference de presse ama affiche n'ama prix atandukanye y'ibiteramo ko dufite ibiteramo byinshi. Ibyo bitatu nyamukuru cha Cercle Pique, cha Stade Ngozi, cha Stade Gitega, ariko hariho na caravane ya festival qui va faire le tour à Bujumbura ice ahantu hatandukanye mu masware aba DJ bazoturemeshamwo. Ibibanza muraza kubimenya tutarenze kubivugira ngaha kugira inkuru ize kugenda ifise poa. Nibaza ko ari ico kibazo wabajije. Ikibazo kindi wabajije cyo umuntu abajande barazwi nta muntu yo kwita umurejande atari umurejande. Bivanye n'umwanya w'uyu n'uyu boje nibaza ico kibazo abarundi tuvugane cyo turavugana ukuri. Umurejande arazwi utari umurejande nta musi umurejande twiskorinda kukitaba ko cyane ndibaza cyo kiri ukirazwe. Hanyuma ari kibazo ahubwo yabazije hari abatama bakera nka Turobeka abantu bavuza akiwacu ati kubera iki batarimo. En fait ikibazo nuko hari abantu benshi batarashika nicyo gituma na affiche mutarayabona. Ariko doje conference de presse muraza kubona ingere twiteguye muze gutahura hano n'ibintu dushaka kubiserura byose kuko dushaka kubagira ama surprise. Donc iyo niyo ishobora guha ariko mumenye ko dufite n'umugambi wo ku donc Burundi Bwacu Festival ifise partenariat na Visage Artistique du Burundi
hari imigambi tuzogera turakora au courant de l'année yo gusanura no gusubira isura y'abo bantu tukabasubiza agateka no kubashyira mu bikorwa bitandukanye nibaza ko nacishuye neza hari iyindi conference yimirije mercredi atagihindutse kugira iprecise izotange les points sur les aho niho hari nuko kuza kuko abantu batarashika indege ego bon uburyo ego cyo uburyo cyane kirakomeye ngo abenshi iyo banahejeje ama-evenement baranyinyurana ati mbega byo bimeze gute Malon ndi mu nama y'inje ndagutelefone ku byerekeye reka mbere kuri sport du sport football entrée twe twayishize kuri 2000 francs ma basket ni comme d'habitude ni 2000 francs 2000 francs place zisanzwe hama 5000 francs VIP entre guillemets haya kuri département abasanzwe baza barabizi ama kuri golf hajya kuri Sacré Pic entrée normale azori 10000 francs hama VIP azori 30000 francs hariho ama sponsor amwe ari karaboneka ubu uye kugira dushobore no gureduza aya ma prix d'entrée kugira abantu bose bashobore gushika binjire bamerewe neza kandi ikindi naco no kongera ko nuko les mesures de Covid doivent être respectées azori yama vérification yama température no gukaraba toutes les règles zisanzwe ziri mises en vigueur ici au Burundi doivent être respectées ama pour d'autres questions nagenda bamenyesha yuko amafishi ariko arakogwa amwe menshi yaheze asigaye kuyapublier twashatse kuyapublier après cette conférence de presse ego mwakoze